utwidondora nitwa Divine Ndu nkaba ndi umu artiste kandi niga ndi umunyeshuri. ukunda gucapa style ya amasitili yose ayo ndakunda ya stylo. c'est quoi la différence? Différence nuko hariho y'amapeinture bakoresha nyine amapeinture hariho ibya stylo niyo novuga natanguyeje gukoramo niyo numva yuko ndayicapye numva ucapye neza. Byagenze gute gutangura gucapa? Wabitanguye gute? Byahereye he? gucapa ndabitanguye kera kuva nkiri umwana mugabo nyine muri secondaire abiga ko ya dessin niho tubona yuko twese twarayiciye yego yaciye umugabo niho ubona yuko widemarka ku bandi ku manota ugati ok ndazi gucapa rero bwa wundi haba amacourage yo kuguma mbandanya mbwa still yari passion kuva kera naguma nshaka kuguma ndahanduka ndacapa gushika rero Oeuvre ya mbere ukunda mu oeuvre yawe yose umaze gukora? Kibazo kiragoye kamera kuko mpejeje ntegeza gukunda iyo oeuvre ntayikunze ndayisubiramo. Ubwo hariho yayindi vraiment uvuga ati bon nk'umuntu aje kukubaza usanzwe ucapa yego wonyereka ibyo usanzwe ucapa hariho kakandi katabura wamurungikira abantu ati hariho oeuvre kamera nkunda hariho oeuvre ya cheval tête de cheval nagize yari mélange ya stylo na peinture naza no ku mipira nahora usohora niyo nashize gucapa byagukuye hehe bigushika nahe uravye ugitangura carrière mwigeme yagiye iragenda buke uvuga ati jean navuye aha nshika bon cyambere yarampaye ngagote abagura ibintu by'iwanje donc kumva naracapa mugasi nanabyerekana sinanabigurisha mugabo au fur et à mesure ko sohoka abantu bambona ncapa amakomande araza donc commande Jessica amahera yego ungeze ku rwego ko gutegura ama événement donc ni abantu bakaza yego donc byankuye ahantu ngeze uvuga ati quand même yego en tout cas bavuze ati uri artiste ndashaka kugenda uwo kugira un homme le temps d'une journée wokora iki? Wow akagushira dans la peau d'un toute une journée wokora iki? iraza ko nandura umukobwa nkumva uko bimeze donc nicyo kintu ubona yuko tujyanye ko tujyanye mu bintu byose nta kindi how it feels no yeah c'est pas que shaka ko ani ya adrenaline wafashe umuntu ukuntu umva wisanta mu kandi gucapa rero urabyize cyangwa ni talent usanganywe abandi bakabwira ati ucapa neza cyangwa waragiye mu ishuri uga gucapa spécialement pour gucapa vyonyene nta école d'art nagize mode didacte. Ok. La société burundaise uravye ariane ifata gute? Bon, on les considérait gute aux yeux des Burundais? kera je nkitangura ndazi ko hari abantu bambwira ibintu bikora gute uri umukobwa ko nakazi k'abahungu muga nyene kuba iyo exception niyo iryohera abantu genre niyo inatira n'abantu kuza kuraba ibyo ukora ati dore umukobwa ibintu ashobora gukora hamuberetse biba prouver le contraire yuko nawe ushoboye ego niyo proud ngancugira bati like urabereka nyene ko ibyo bavuga atari byo sumva meme n'abahungu benshi Oeuvre imwe kugira uyirealize neza ukavuga ati est perfect ugutwara umwanya ungana gute? Iminsi ibiri yonyene iyo ari yose peu importe en fait iyo minsi ibiri ni ndashobora kugira nka exemple bashobora kumpa nka commande nka 2 semaines zo kuyikora mugabo mba nzi ko nza kuyikora 2 jours ko niho gukorera suppression birangyohera nibyo niho asohoka niho asohoka ikintu cyiza uvuga ati wow gisumba ico no banakuruze hama ibikoresho ubikura hehe ukoresha? Ahantu hatandukanye donc nkoresheje mu by'amatableau kumeniser ndabifise aho ngura igitambara ngura ama peinture ama pinceau donc hatandukanye
amafobi yawe atatu. Ok. Amafobi yanje ngishi. Kwinwaya mu mazi. Ok. Ama kindi gucapa ikintu umuntu ntagikunda. Kindi nakindi cyatatu nteko gutinya nta igikoko yo ndatinya igitanguriro ndatinya igitanguriro ukuramo ingana gute mu biki mu by'ukuri mu gucapa ingana gute genre amahera basiyembera menshi mazokorera nibwira ibyawe ni deliver ni menshi utinya kuyavuga gake oya tumumbwira ati inférieur à ça cyangwa supérieur à ça hamwe aragushaka kugutunga ego en tout cas ukoresha aho atakindi kintu ukora même kukupea naho nosohoka ku bavyeyi nkaya agenda kwibana yo gutunga neza intambamye uhura nazo mu kazi ko gucapa kutatahura kw'abantu donc umuntu ashaka kumusigurira aje akakwapfosha akakubwira ndashaka umucapire ibi n'ibi kugira uzomusigurire bitwara amahera ya yumva umengo uranzimvye kuri kunzimvye kandi ari ngutira abantu babiri gusa agati aba bantu babiri nyene niwo bagoye donc kutatahura kw'abantu bijanye n'amahera nkorerako ego umengo menshi gose ikindi ni ikigabaje ikindi cyatwani nivyo abantu batatahura ego abantu batatahura la valeur y'akazi kanje ikindi n'abantu indi ntambamye no kuronka ama matériel ama matériel comme ino ego ndashobora kuyatora mugabo c'est pas de bonne qualité uravye Burundi bugezo abandi bafite kandi nuko uba wabyiyumviriye kuza kuza bisa bipanze usanga nta ma peinture nk'ama acrylique badandaza ndinda kuyatuma ko hanze donc niyo n'indi ntambamye iyindi novuga ku bavyeyi c'est pas si cyane gose en fait ubu baranyakiriye kuko nababiretse ndashaka gufatanya amashure n'akazi mugabo style hakiri mu nyine kakantu ko kuvuga ko kumumangura kwa contrôler ati ntubijemo gose ntibagire exactement donc amashure umva inamba nyene nuko ukuntu ndabifeza en parallèle sinovuga ngo kimwe kicagipa mugabo hariho aho ntashira ama energie voilà nari nkwiye gushira aho udashika muri sense gushika yego iyo mba ndabikora byonyine atakindi kintu ndakora ta source d'inspiration hariho abacapa ata inspiration bagira afataga agacapa danku n'ubundi bimusaba ko wabanza kuraba ikintu kiva iyo mviriza ikintu jewe source de motivation yanje ni namwe nshaka gucapa kugira nezereza umuntu nico gituma natangwe no kugira ama portrait sur commande kugira genre umva portrait y'umuntu urayimuhereza ukabona nyene la joie ukabona nyene araryohewe donc niho novuga nkura niho nkura même l'envie de dessiner cyangwa de peindre kugira abantu baryoherwa ibindi capa nanje ndyohewe kenshi umpaye commande ntaryohewe ndashaka gusa n'amasomero atatu but okay someno reka ndondere ikintu kindyohera gisohoke canke kugira à travers ama œuvre yawe ushaka gutanga message yawe atari ama commande gusa ni ama œuvre ucapa cyangwa cyafite kuvuga itangura utaratangura kubikora mu frango wowe ushaka gutanga message yawe ku muntu abonye œuvre donc premièrement ni kubona jewe ico nshoboye gukora exactement ego kubona ko shop chapisha stilo ntaputa voilà ikindi une wagene question quand même à travers ma œuvre yawe
ushaka gutanga message ya okay. Ikintu cya kabiri mbashaka ku akenshi ncapa ikintu je kindyoheye cya mbere kindyoheye mbwa kandi nashaka kuvuga yuko ncapa plus ibyo mbona que ibyo nkuye mu mutwe plus observatrice que kwiyumvira donc bashaka nyene ikintu kindyoheye n'abandi numve ko nokiba partage donc c'est le partage qui est là uwo guha 1 milliard we yakoze iki no kubaka centre d'art ahantu hahurira no gute aba artiste ahantu habera ama exposition kuko turabuze vraiment et bon quand même turafise izuba ngatwo nandiko ziraza mugabo avant niyo rêve yanje narifise yuko bafise espace yiwanje ushobora exposamwo ibintu n'abandi bafise bari kubara ego bari baravuka tugahurira. Oeuvre nziza iba ikozwe gute? Oeuvre nziza ibikozwe ivuye ku mutima. Siba iri sota aux yeux ngo ni nziza mugabo niyo wewe ubukoze wumva ko uri satisfait y'ico ukoze. Mu matene yawe wigisha gute abantu? Ndabigisha kuja muri monde yiwanje kubona ukuntu ntangura kubona ukuntu mvanga amarangi kubona ukuntu nitiriza amapinceau donc ndabinjiza muri yo monde yuko bila relaxa bila kandi umuntu bakariga exactement donc ndabigisha nyene en s'amusant ndabigisha ndabereka mufata ku pinceau muvanga ama couleur ko ibyo murankora nyene ufise imigambi yo kuzokora expo yawe vuba